Muy buenos días, umunsi mwiza amables amigos y bakundwa hermanos bagenzi bene data muri ngaha y todos los que se encuentran byongeye en n'abari otros lugares, bari mu bindi bibanza ministros abakozi b'Imana y sus congregaciones. n'amakoraniro yabo Y también un saludo byongeye especial indamukanyo zidasanzwe misionero Miguel ku mukwizabutumwa Miguel Bermudez Marine. Rero Leemos dusome Romanos capítulo 5, verso 6. Baroma igice cya 5 umurongo wa 6 kabandanya haravuga hati Y la esperanza ku murongo wa 5 no avergüenza, uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu no mu mpwemu yera twahawe. porque cuando aún éramos Tugifise intege débiles, nke a su tiempo mu murió. gihe gikwiye kitso yapfiriye abatubaha Imana. Ciertamente, Kwari ibigoye ko umuntu apfira, alguno por un justo. kwari ibigoye ko umuntu apfira umugororotsi, Pudiera ser que alguno osara umunyangeso nziza kumbure umuntu ntiyotinyuka kumupfira. para con nosotros, Ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye turi mucho más abanyabyaha. estando ya Nuko justificados none con su tumaze sangre, kuzindanishirizwa poder n'amaraso ser yiwe salvos de la ira. tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo Mucho más tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo por la vida. ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Y no solo esto, Kandi si ibyo byonyine ariko nos gloriamos en Dios, ariko ikindi tunezererwa Imana kuko umwami wacu Yesu Kristo recibido ahora yaduhesheje la reconciliación. yaduhesheje kuzura nayo. Que Dios bendiga nuestras Imana almas, yohezagira sus ubugingo palabras, bwacu buhezaga iki jambo ryayo entenderla. ikatwemerera kuritahura, Nos abra las escrituras idukingurira ivyanditswe ndetse n'ubumenyi para comprender kugira ngo la dutahure sexta dispensación, ikiringo ca 6 la gracia. ubuntu. La sexta dispensación de la Ikiringo ca gracia 6 c'ubuntu es nuestro tema nico cigwa para esta ocasión. Puede tomar nico asiento, cigwa si quiere. nico cigwa cacu c'uwu mwanya, mushobora gufata ivyicaro vyanyu. Esta dispensación sexta de la Kino gracia kiringo ca 6 c'ubuntu es reflejada ico gishushanirizwa mu kiringo ca 5 con todos los tipos y figuras allí, hamwe n'izo shusho n'ingero zose arizo zashushanya ukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe, de redención en la cruz igikorwa ciwe del c'ubucunguzi ku musaraba i Karavariyo. Calvario, y lo que él también Kandi vyongeye haría nico nivyo yari kuzokora nyuma ascender yazutse a los cielos akaduga mu y ijuru sentarse akicara a la diestra de Dios iburyo bw'Imana en el trono de Dios. mu ntebe y'Imana. En el Antiguo Testamento Mu isezerano rya kera turafise los sacrificios de animales, ibimazi vy'ibikoko cuales representaban arivyo el bishushanya, sacrificio de Cristo. ivyo vyashushanya ikimazi ca Kristo. Kubw'iyo mpamvu igihe Yohana umubatizi igihe yabona Yesu Caminando por donde Juan ariko estaba aragendagenda aho Yohana yariko arigishiriza anabatiza, yaravuze ete umwagazi w'intama w'Imana el pecado del mundo. akura ibyaha vy'abari mw'isi. Eso fue tipificado. Ivyo vyabaye ishusho Tipificó el pueblo hebreo allá. bw'umwagazi w'intama. Uwo yabaye ishusho y'umwagazi w'intama watagirwa hariya Hebreos mu Baheburayo, mw'ihanga ry'Abaheburayo hariya muri Egiputa, también está representado el bigakorwa n'Abayahudi canke Abaheburayo. Kandi vyongeye aho ariko arashushanywa ikimazi ca Kristo mu kimazi del día de expiación, co ku munsi w'impongano, en donde se sacrificaban aho hatangwa dos animalitos, ibikoko bibiri, dos machos cabríos, insuguru z'impene zibiri, por Jehová imwe y'Uhoraho y el otro por Aliazar iyindi Azazel o Aliazar.
Vamos a buscarlo reka aquí para reka turabe tener hano kugira ngo tube tuhafise, claro el nombre. kugira ngo iryo zina tube turifise rimeze neza. Esos sacrificios ambos Ibyo bimaze byose, ibyo bimaze byombi, ayo masuguru y'impene yose yashushanya Kristo. el que muere representa a Cristo muriendo y luego Ipfuye yashushanya Kristo apfa, y es enviado por el desierto representa a Cristo yiticwa nayo yaja yarungikwa mu bugaragwa, nayo nyene yashushanya Kristo ajyanye ibyaha byacu bya kure. el macho cabrío Isuguru y'ihene hemos visto twabonye que son yuko usados zakoreshwa para ser sacrificados por el kugira ngo pecado del que bibe ikimazi cy'ibicumuro. el pecado Zaratangwa kuko es muerte. igihano cy'icyaha En lugar de n'urupfu, morir el pecador, kandi mu kibanza cyo gupfa conociendo el k'umunyabyaha, programa divino, ariko kaba azi integuro y'Imana la expiación por el pecado, y'impongano ku bw'ibyaha, llevaba su animalito yaratanga igikoko ciwe kugira ngo gutyo gipfe en su lugar. mu kibanza ciwe, Y para todo el pueblo, kandi ku ihanga el ryose sacrificio de la expiación, ikimazi cy'impongano, reconociendo a Cristo mu gutahura como Kristo sacrificio de expiación. nk'ikimazi cy'impongano ku bw'ibyaha. Ahora Rero Dios había prometido Imana yarasezeranye a través del profeta biciye Jeremías, mu muvugisho Yeremiya, capítulo 31, igice cya 31 umurongo wa 31 kugeza ku wa 36, un nuevo pacto isezerano rishasha que él haría con su pueblo. iryo yari kuzokorana n'ihanga ryayo, Y kandi ese nuevo pacto iryo sezerano fue rishasha reflejado en el antiguo pacto. ryashushanirijwe mu isezerano rya kera, Ahora Dios va a ariko rero Imana un nuevo pacto. igiye gukora isezerano rishasha. Ya no se usarán animalitos, sino Namba ntiyabaye igikoresha ibikoko, ahubwo Yesu Kristo nyene ubwiwe sacrificio de expiación ariwe yari kuzoba ikimazi pecados. cy'impongano ku bw'ivyaha vyacu. No hay otra forma Namba nta bundi buryo na bumwe buhari para libertar al ser humano gukiza ikiremwa muntu del pecado. gikizwa Tiene icyaha. que ser hecho el sacrificio Ivyo bitegezwa gukorwa por el n'ikimazi mismo Señor Jesucristo. c'umwami Yesu Kristo nyene ubwiwe Él vino a la tierra. ariwe yaje ngaha ku isi, Él dijo kandi yaravuze que Él pondría su vida en ko yari expiación kuzotanga ubuzima bwiwe por nk'ikimazi nosotros. ku bwacu. Por lo tanto, Nuko rero Él era el que realizaría el sacrificio we niwe yari kuzocikisha ukuri ikimazi cy'impongano para salvarnos de kugira ngo nuestros gutyo pecados atukize ibyaha byacu, nuko gutyo dushobore kuronka ubuzima buhoraho biciye mu mwami Yesu Kristo. Por eso, Ku bw'ivyo en los salmos muri Zaburi aparece lo que fue haragaragara icyabaye ukubambwa profetizada. byaramaze kuvugishwa kera. También Vyongeye encontramos turanabona en José, el hijo de Jacob, muri Yosefu umwana wa a Yakobo Cristo reflejándose
kristo amwishushanyirizamwo kandi kuba we yaratawe mu rwobo ariko rutarimwo amazi, ibyo bishushanya urupfu rwa kristo. Azutse avuye ngaho nabyo birashushanya umuzuko wiwe, nuko mu nyuma kuba yaragiye kuba muri Egiputa, kandi aho yahindutse uwo muganwa mu bwami yakurikira Farawo, we yarajejwe uburongozi bwo muri Egiputa. Mwebwe murabibona, ni Kristo aduga mu ijuru akicara iburyo bw'Imana, ari naho yahawe uburongozi bw'ibyaremwe byose. Kubw'ivyo uwe ni nk'umwana w'Imana, n'umuragwa nk'umwana w'Imana, n'umuragwa w'amajuru n'isi. Byose byaremwe nawe kandi byaremewe kuba vyiwe. Kubw'ivyo we ari mu ijuru ku ntebe ya Data ariko araganza, kandi vyongeye ariko aranavugira buri muntu wese amwakira nk'umucunguzi wiwe. Ubuzima bwose arabuvuganira. Igihe umuntu asavye, nuko Kristo nawe aratwoza ibicumuro byose ivyo tuba twamaze kumwaturira. Ikiringo ca gatandatu ni ikiringo cy'urukundo rw'Imana rugaragajwe biciye muri Kristo n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose namba ntibazopfe rubi ariko baronke ubuzima buhoraho. Ni ukuvuga ngo ukuza n'urupfu rwa Kristo hano ngaha ku isi kwabaye ukugaragara gukomeye cyane ku rukundo rw'Imana, rugana ku byaremwe, rugana ku kiremwa muntu. Kubw'ivyo ivyanditswe biratubwira mu Bifilipi igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku 21 yuko ubwenegihugu bwacu nubwo mu ijuru, aho twiteze umwami Yesu Kristo ari wazohindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi kugira ngo gutyo use n'umubiri w'ubwiza bwiwe, ukuvuga gushasha ko mu ijuru. Kandi ukuvyagwa n'amazi na mpwemu yera biciye mu butumwa bwiza bwa Kristo na mpwemu yera, uko ni ukuvukira mu ijuru, kandi uba ufise ubwenegihugu bwo mu ijuru, kandi ibyo byose bibera mu buryo bwo mu mpwemu. Kandi mpwemu yiwe niyo twakira, ariyo ya kimarayika, umubiri wa kimarayika hamwe n'umubiri nk'umubiri wa kimarayika wa Teofaniya wa Yesu Kristo. Kandi hariya muri ubwo buringanire bwa gatandatu, buringanire bw'abamarayika, uburinganire bw'impemu, aho niho dutegerezwa kuvukira. Aho niho twari gutegerezwa kuvukira iyo Adamu na Eva batacumura. Ni ukuvuga ngo twari kuza mu murongo utunganye, ariko iyo murabibona niho nuko naho biboneka yuko Imana yacereje umugambi, ariko namba Imana ntishobora gucereza umugambi, ibihe bidashya ntivyigeze biceregwa.
kristo nibuye rigumye imfuruka. kristo ni marayika w'isezerano, ariwe yahaye ihanga ry'abaheburayo ibyagezwe biciye mu muvugishwa Mose ku musozi Sinayi. kubw'ibyo Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, byongeye no mu gitabo cy'abaheburayo igice cya kabiri havuga yuko ibyagezwe byatanzwe ku bw'ukurungika kw'abamarayika, kandi ibyo isigura yuko Imana hamwe n'umubiri wayo wa kimarayika yakomeje kuba yari ihari iriko iravugisha Mose. igice cya 3 harabivuga neza mu kuvayo yuko umumarayika yamwiyeretse mu gisaka caka, kandi wari umuriro, inkingi y'umucyo. nuko Mose we yarayibonye, kandi igihe we yegera yaramubwiye ati Mose, yamubwira ati ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. yari marayika w'isezerano, kandi yari Kristo, marayika w'isezerano, ariwe mpwemu yera, umubiri wa kimarayika w'Imana, ariwe yagaragaye mu nshuro zitandukanye yereka abavugishwa benshi. kubw'ibyo Yesu yarashobora kuvuga muri Yohana Mutagatifu igice cy'umunani umurongo wa 56 kugeza ku 58 ati Aburahamu so wanyu yipfuje kubona umunsi wanje, yarawubonye kandi aranezerwa. bo baramubwira ati wowe udafise n'imyaka 50, ni gute wowe wovuga yuko wabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati mbere yuko Aburahamu abaho ndiho. mbega ni gute byari gushoboka yuko Yesu yabayeho mbere ya Aburahamu? we akaba afise icitiriro yuko ari umwana wa Aburahamu. mbega ni gute yitwa umwana wa Aburahamu kandi yabayeho mbere ya Aburahamu? mbega ni gute yitwa umwana wa Dawidi niba yabayeho mbere ya Dawidi? ivyitiriro ibyo afise kugira ngo avyigaragarizemwo, ibyo ni bimwe byo muri bo. ariko nk'umwami, nk'umuragwa, turafise icitiriro c'umwana w'umuntu, ni nk'umuvugishwa. Kristo ari umubiri yitwa umuvugishwa cyangwa umwana w'umuntu. Imana yari muri Kristo umwuzuro wayo wose. kubw'ivyo iyo nyene ubwayo yarigaragaza afise icitiriro nk'umwana w'umuntu. n'umuragwa, umuragwa w'isi, umubumbe w'isi. mu nyuma afise icitiriro c'umwana wa Dawidi, nk'umwana wa Dawidi afise ico citiriro ibiri mu bwami bwa Isirayeli, nk'umwana wa Dawidi. Yesu Kristo ni umwami w'Abayahudi, umwami wa Isirayeli, kubera yuko ni umwana wa Dawidi, ukomoka rimwe na rimwe neza na neza mu mwami Dawidi. kandi umumarayika Gaburiyeli yarabwiye Mariya muri Luka Mutagatifu igice cya 1 umurongo wa 26 kugeza kwa 36 yuko we yaragiye kuronka umwana, azobyara umwana, kandi yuko yomwita izina Yesu, kandi yuko Imana izomuha intebe ya Dawidi se, kandi azoganza ibihe bidashira. nk'umwana wa Dawidi, ni umuragwa w'intebe n'ubwami bwa Dawidi. nk'umwana w'umuntu, we ni umuragwa w'isi. nababwiye yuko ari umuragwa w'isi nzima mu mwuzuro. nk'umwana w'umuntu,
kugira ngo akoreshe icyo cyitiriro ategerezwa kugaragara nk'uko byasezeranwe umwana w'umuntu ukuza k'umwana w'umuntu bizoba nk'uko byari biri mu minsi ya Nowa cyangwa mu minsi ya Loti, kugeza no kwihanga ibire nk'abantu nko mu minsi bizoba bimeze nko mu minsi ya Nowa cyangwa nko mu minsi ya Loti, kandi byose birateguwe kubwo kuza k'umwana w'umuntu. Kandi nk'umwana w'Imana nababwiye yuko ari umuragwa w'amajuru n'isi, kandi igihe intebe yo mu ijuru y'Imana hamwe n'intebe ya Dawidi bizoshigwa hamwe, uko azoba ari intango yo kwinjira mu bihe bidashira mu buryo bufatika nyuma y'ibihano bya nyuma. Ivyo bitaraba, igihe aba yicaye ku ntebe ya Dawidi, we azoba ariko araganza Isirayeli ndetse aganza n'ibiremwa abantu byose ku ntebe ya Dawidi ndetse no mu bwami bwa Dawidi. Kubw'ivyo ivyo tubibwirwa nk'ukugarurwa k'ubwami n'intebe ya Dawidi, kandi ibyo byose ivyo biri munsi y'isezerano rishasha. Kubw'ivyo ni ingirakamaro cyane ukuza k'umwami, kuko we azotugarura atugarure ku buzima buhoraho mu buryo bufatika, kandi azotujyana nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ibyo birori bikomakomeye cyane, aho Kristo hamwe n'umugeni wiwe, ishengero ryiwe bazokwambikwa ububasha bwose nk'umwami, umwami n'umwamikazi. Kandi mu yandi majambo vyongeye, hamwe n'icyitiriro, hamwe n'igitabo gihesha uburenganzira, igitabo gihesha uburenganzira ku majuru ndetse no ku isi, aricyo gitabo kimatanishije udushasharandwi. Ufise ico gitabo n'umwami, kandi ico gitabo cakiriwe na Kristo mu gice cya 5 cyo mu vyahishuriwe, kandi arakizana ngaha ku isi, akizana mu ishengero ryiwe mu gice c'10 cyo mu vyahishuriwe, nuko gutya akakizana cuguruye kugira ngo cyo ashobore gukora ubucunguzi mu buryo bufatika bw'imibiri yacu, nuko gutyo aduhindure abapfuye nabo bazuke, abazure mu mibiri ihoraho. Uburinganire bwa 6, ikiringo cya 6 kizokugagwa gutyo. Igihe Kristo yaza, bariko barabaho abayahudi babaho mu kiringo cya 5, kandi ikiri intambuko ya nyuma, hari mu ntambuko ya nyuma yo mu kiringo cya 5. Yamaze imyaka 3 n'igice mu bukozi bwiwe, kandi a fines del 4º milenio y tuvo su ministerio en el 5º milenio. De ahí hacia acá han transcurrido alrededor de 2000 años. Uherengaho kugeza ubu araheze imyaka 2000 mu isezerano rishasha, aho Imana yari kumwe n'ikiremwa muntu kiri kumwe n'Imana. Esto es bajo la dispensación secta, la dispensación de la gracia. Aho ne mu kiringo cya 6, ikiringo cy'ubuntu,
aricyo kiringo cy'urukundo rw'imana rugaragajwe biciye muri kristo rugana ku kiremwa muntu. Imana ibahamagara nk'uko Adamu na Eva bahamagagwa mu itongo rya Edeni, ati Adamu uri hehe? Uwo niwo muhamagaro w'Imana yakomeje kubirikira akora biciye muri mpwemu yera, biciye mu bikoresho byayo bitandukanye byakomeje kuba biri ngaha ku isi mu gihe uja mu kindi, kugira ngo gutyo ikiremwa muntu ciyunge n'Imana, kugira ngo gutyo imyambaro nk'uko Adamu na Eva bambikwa insato z'ibikoko, mu yandi majambo izo nsato zari zuzuye amaraso, rero nizo bafutswe imbere y'Imana. Rero ngaho turashobora kubona yuko aho hatanguye ikimazi cy'ibikoko, kandi kugeza mu kiringo cya gatanu aho haratangwa ibimazi by'ibikoko, kandi Kristo hamwe n'ikimazi ciwe yaracikishije ukuri. Icyo bimazi by'ibikoko byashushanya Kristo ari we yari kuzofata ibicumuro byacu, niko Imana yavuze, yishyizeko ibyaha byacu. Kandi mu yandi majambo, nimba yarishyizeko ibyaha byacu, rero mu kumenya Kristo nk'umucunguzi wacu, we yishyizeko ibyaha byacu, nuko apfa bitumwe n'ibyaha byacu, kugira ngo gutyo natwe dushobore kubaho ibihe bidashira. Abavukira mu ijuru bavuka mu buryo bwo mu muhemu bwa mbere na mbere, bakaronka kuvuka mu buryo bwa kimarayika cyangwa mu buryo bwo mu mpwemu. Bwa mbere bagira umubiri wa kimarayika, ariko mu nyuma mu kuza kwa kabiri kwa Kristo bazokwakira umubiri ufatika, ariko wahawe ubwiza umeze kimwe n'umubiri wahawe ubwiza wa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Rero hamwe n'ibyo bintu byose, aho niho hazorangira ikiringo cy'ubuntu, kugira ngo gutyo hazi ikiringo cy'ubwami aricyo gisobekerana n'ikiringo cy'ubuntu, bizosobekerana mu muzuro, nuko gutyo byose bigiye mu bwami bw'ikihembe bwa Kristo umucunguzi wacu. Kandi iyo nteguro y'Imana mbere yo kubaho ingoma y'ikihembe, umwambaro tuzokwakira mu ijuru, kugira ngo tuzokwakira umwambaro kugira ngo tujye mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero iyo hari umunsi mukuru wo kwimika umwami canke wo guha amapete nk'umuperezida w'igihugu runaka canke umurongozi, nuko rero tube twiteguye, kuko twaratumiwe kugira ngo gutyo tube mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Aho niho Kristo azoba ari nk'umwami, ari nk'intare, intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Kubw'ibyo mu byahishuriwe igice cya 19 hagaragara Kristo ari ku ifarasi yera, ari kumwe n'ingabo ziri ku mafarasi yera, bambaye imyambaro yera. Uwo ni Kristo azananye n'ishengero ryiwe, kugira ngo gutyo hashigweho ubwami bw'ikihumbi. Kandi ngaho hariho urugamba, kubera ko Antikristo namba ntazokwipfuza kubisa ububasha. Nuko rero
que están profetizadas ibyo bintu byose byasezeranywe y por consiguiente van a kandi suceder. mu yandi majambo ibyo bigiye Pero no kuba se preocupen, ariko ntibibaraza ishinga vamos a tener un cuerpo glorificado tuzogira umubiri wahawe ubwiza kugira ngo gutyo tuve ngaha ku isi mbere y'uko hatangura umubabaro mwinshi. siempre buri gihe para ir a una fiesta. kugira ngo uje mu birori bamwe bararondera umwambaro mwiza, impuzu nziza, agahuzu keza, kandi Kristo aradufitiye umwambaro mwiza, impuzu nziza, Con la cena ariko tuzojana mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. nuko rero estamos siendo que estamos en kuba la dispensación turi mu kiringo, de la gracia, ikiringo cy'ubuntu, la dispensación ikiringo para salvación y vida eterna de cy'agakiza todo el que n'ubuzima reciba a buhoraho Cristo kuri abo como bose bakira Kristo nk'umucunguzi wabo, la cual él da ari we gratuitamente. Dijo, mis ovejas oyen mi voz ari we abaha y ku me buntu. siguen, y yo las conozco y yo aravuga les ngo doy intama zanjye zumva ijwi vida ryanjye eterna. kandi zikankurikira, kandi nanjye ndaziha ubuzima buhoraho. umwe gusa ashobora gutanga ubuzima buhoraho ku kiremwa muntu ni Yesu Kristo, kandi de la we vida eterna. arafise ubuzima buhoraho, kandi byongeye El ministerio de arafise sumo sacerdote según n'uburenganzira ku bukozi bw'umuhereze mukuru mu rutonde rwa Melikisedeki, kandi ibyo Kristo byose aragwa, natwe byongeye turabaragwa babyo, kuko nimba hariho umuherezi mukuru rero hariho abandi baherezi byongeye, kandi abo bandi baherezi nabo nibo nuestro Salvador. bogejwe bozwa n'amaraso ya Kristo umucunguzi wacu. nimba rero hariho umwami, hariho rero abaganwa n'abaganwakazi muri ubwo bwami. rero abo nabizera Kristo aribo bogejwe n'amaraso ya Kristo umucunguzi wacu. En lo espiritual mu buryo bwo mu mpwemu estamos reinando. turiko turaganza, En lo espiritual mu buryo bwo mu mpwemu estamos como reyes, turi nk'abami, como sacerdotes turi nk'abaherezi byongeye, y como jueces, kandi nk'abacamanza byongeye. nuko mu nyuma con el juez supremo que es Cristo, nk'uko umucamanza w'ikirenga ari Kristo, kuko Imana yahaye Kristo kuba umucamanza w'abazima ndetse n'abapfuye, azocira imanza abazima ndetse n'abapfuye. kandi su corte suprema urwego rwa gicamanza ku rwego rwo hejuru la rwiwe componen los creyentes rugizwe en Cristo. n'abizera Kristo. Ustedes y yo, wowe hamwe y nanjye otras edades que ya ndetse han partido. n'abandi bo mu bindi bihugu Es importante saber ndetse n'abamaze kugenda. rero ni ingirakamaro y que cyane nos cuenten sin preguntar, kumenya que no esperen a que preguntemos tukishyurwa tutabanje kubaza, como Pedro y los nk'uko apóstoles. byabagijwe na Petero nka Petero intumwa n'izindi ntumwa, ati mbega twebwe twagurishije byose tukagukurikira, ati niki tuzohabwa? O 100 veces más lo que tenían, y en el reino la vida eterna, y también sentarse sobre 12 tronos para juzgar kandi a ibyo las 12 tribus de Israel. yarabishe ati muzokwicarana na Kristo kugira ngo mu bwami, kugira ngo mucire imanza imiryango 12 Fueron y'Abisirayeli. colocados ngaho como jueces, aho bashyizweho nk'abami, Mesías será también kuko ubwami bwa Mesiya byongeye azoba ari ubwami bwa teokrasiya, sentado en el Antiguo Testamento, aribwo bushushanywa mu isezerano rya kera mu ntambuko y'abacamanza. después vino la etapa de los reyes, mu nyuma haraje intambuko y'abami, y kandi ven ustedes mwebwe murabibona el Mesías lo ubwami bwa cubrirá todo. Mesiya, Esa piedra iryo buye dice que crecerá rizokwira, ni ukuvuga haravuga ngo rizokura nk'uko naciones, rikura nk'uko ryakuze rikuzura ibihugu byose, kuko ugukura de las células, no kugwira kw'akaremangingo k'umuntu, ni uko gutyo mientras más células mu tiene gihe el brazo, akaremangingo más grande es el brazo. kigwijije, nuko haraba ukuboko kunini. Y en lo espiritual kandi mu buryo bwo mu mpwemu así es también. nuko bimeze. Es importante ni ingirakamaro cyane que sepamos ko twomenya aumentar la fe.
uburyo ukwizera kogwira. Abigishwa barabajije Yesu ati mwami, ati mwami twongere ukwizera, kuko ntibashobora kwirukana impwemu mbi yari mu mwana. Mbega ni gute ukwizera kuyongerekana? Nibiciye mu ijambo. Ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, kandi ukwizera kurakura mu gihe ugenda usoma ijambo ry'Imana ryo mu gihe icyo wowe uri kurabamwo. Kandi igihe umuntu agiye arakura, uzabona yuko ukwizera kwiwe, ugukura kwiwe kuba gufise inguvu. Rero mu gihe agenda yumviriza ivyigwa bitandukanye, ukwizera kugenda kongerekana. Uwifuza gukura kunesha, uwifuza kunesha azokora nk'uko Yakobo yabikoze. Yaragombera umumarayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho ntiyamurekuye kugeza arose umugisha wa marayika. Mu gice cya 32 mu Itanguriro, aho niho biri. Rero utegerezwa kugumbira neza, ugacakira Kristo, hamwe n'imitwe yacu tuyirangamije ku ijuru. Ubwo n'ubwenge bwacu twiyumvira ku bintu byo mu ijuru, ibintu byo mu ijuru. Kubw'ivyo Yakobo hariya yise izina kiriya kibanza ati Peniyeli, ho yavuze ngo mbonye Imana mbona nkubone, nuko ikiza ubugingo bwanje. Mu gice cya 32 umurongo wa 24 kugeza ku wa 32 mu Itanguriro. La dispensación de la ley, ikiringo cy'ivyagezwe cyagize igitutu, ishusho n'ingero ibyari kuzoba mu kiringo cy'ubuntu. Kubw'ivyo ntihari hagitangwa ibimazi vy'ibikoko, kuko rero hamaze gutangwa ikimazi gitunganye, ikimazi cya Kristo n'ibindi. Turabona ibintu vyashusho n'urugero mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishasha vyaracitse ukuri, kandi umunsi wa Pasika ushushanya Kristo apfuye ku musaraba w'i Kalvariyo adupfiriye. Kuko ukwinjira mu bwami bw'Imana, impamvu yo kugira uruhare kuri Kristo, rero nta kintu na kimwe gikomeye coba intambanyi ku muntu kugira ngo agumbire Kristo, kugira ngo akorere Kristo mu vyo Kristo amwemereye gukora. Kristo niwe yemera ko dukora mu gikorwa ciwe, ariko we araduha ukwidegembya nimba tubikeneye cyangwa tutabikeneye. Rero aduha amahitamwo, ariko twese duhamagariwe gukora, kubera yuko ivyo Kristo yakoze vyose
abikorera hagati mu ishengero ryiwe. Igikorwa cya Yesu Kristo continuó kirabandanya en y por kandi medio de los miembros biciye de su iglesia. mu bagize ishengero ryiwe. Así es que nuko rero podemos ver turashobora kubona que tenemos una bendición yuko grande y dufite umugisha ukomeye cyane ndetse n'inshingano zikomeye cyane byongeye hamwe na no Kristo. enterrar el talento que Cristo nos ha dado para que lo usemos Ntitwirengagize amataranto ayo Kristo yaduhaye kugira ngo dukore Algunos han usado sus dukore talentos para las cosas del mundo ku bw'ineza y'igikorwa ciwe. y el mundo Bamwe barakoresha amataranto es el que mu se bintu ha byo ngaha ku beneficiado isi de ese bakunguka talento que tiene la persona. ayo amataranto umuntu aba afise, Dios los da para que le sirvamos. ariko ayo mataranto Imana yabahaye kugira ngo bamukorere. Melquisedec Melikisedeki es Jesucristo en su cuerpo ni Yesu Kristo umubiri we wa kimarayika, y kandi es el sumo sacerdote ni umuherezi mukuru lo celestial. Por mu eso ngoro yo mu ijuru. Ku bw'ivyo que todavía kugeza n'ubu los juicios del Apocalipsis, ibihano byo mu byahishuriwe, plagas, las ibyago, copas inzavya están aguantadas para caer. byose biracyabujije kugira ngo bigwe. Será en forma consecutiva Bizoba mu buryo bugenda burakurikirana mu buryo bw'umwungikanyo el tiempo final. mu Y gihe ya estamos viviendo mu gihe cy'iherezo, en el tiempo final. Por lo kandi tanto, twamaze kuba turiko turaba mu gihe cy'iherezo. Rero ku bw'ivyo tube twiteguye, kubera yuko hay promesas claras hariho amasezerano de una nueva aboneka neza yo kwigaragaza gushasha kw'Imana, manifestación de kwigaragaza gushasha ukugaragara gushasha kwa Kristo hagati mu ishengero ryiwe. Kandi uhereye ngaho hano hazokwiragira uwo mugisha, uko kugaragara kugana mu bindi bihugu. habrá una bendición grande Hazoba umugisha a los ukomakomeye creyentes en ku Cristo bizera Kristo, y kandi habrá hazoba una gran carpa catedral n'ihema rinini Karupa de Katedrale, la tercera etapa aho gukwego kwa gatatu aribyo byiswe gutyo na Reverend William Branham kuzoba kuriko kurashyitswa, para ayudar kugira ngo gutyo a la humanidad. hafashwe ibiremwa abantu. ¿Cómo comenzará? Mbega bizotangura gute? Eso le corresponde a Dios Ivyo bigenewe Imana, y a nosotros kandi natwe tenerle lugar kuba dufise ikibanza para que Él cumpla, kugira ngo gutyo hashyitswe icyo yasezeranye. trabajar en ese Nuko proyecto gutyo turakora ku bw'iyo nteguro, tugakora n'umutima wacu wose mu rukundo rw'Imana, porque kubera yuko es una promesa divina iryo n'isezerano ry'Imana ariryo ritegerezwa gushyitswa en medio hagati del cristianismo. mu iyobokamana ry'abakristu. En esa tercera etapa es Iyo ntambuko gira gatatu, aho niho Abayahudi al Mesías van a ver a Cristo muri uko gukwega kwa gatatu, aho niho Abayahudi bazobona Kristo, bazobona Mesiya, y de seguro casi nadie se va a querer ir bazobona Kristo agaragaye, kandi nta en esa nkeka temporada de la tercera etapa cuando comienza. Ahora, ¿cuándo comenzará? nta n'umwe azokwifuza kugenda ako gahe gato ko gukwega kwa gatatu igihe kazoba Será una katanguye. gran carpa catedral. Rero bizotangura ryari? Icyo tuzi gukwega kwa gatatu kuzobera mu ihema rinini Karupa Katedrale. Rero gukwega kwa gatatu kuzotangura Y lo revelará Dios en el momento que Él desee. ivyo bizwi n'Imana, izobihishura mu mwanya yo yifuza kubihishuriramwo. Ikingirakamaro nuko twoba twiteguye, tukaba dusobanukiwe, Apartarnos de toda cosa mala tukitandukanya n'ibintu byose y bibi, servir a Dios nuko gutyo tugakorera Imana mu rukundo rw'Imana, con entusiasmo tugakora dufise para que umwete, así sea kugira ngo gutyo acepto lo que hagamos hemegwe para el Señor. ivyo dukorera Umwami. Sabemos que viene la gran Tuzi tribulación yuko haje umubabaro mwinshi, y yo no quiero quedar aquí. kandi je sinifuza kuguma hano. Si alguien se quiere quedar, pues no obedezca la palabra. Umuntu yifuza kuguma ngaha ntiyubaha Si ijambo. alguien quiere irse, ahí tiene la Nimba hari palabra uwifuza kugenda, y manténgase bien agarrado de Cristo, nuestro Salvador. Recuerden
agume mu ijambo agumbiriye kristo umucunguzi wacu. Mwibuke icyo Imana yasezeranye biciye muri kristo azogishitsa, izogishitsa biciye mu ishengero ryayo, umugeni wiwe. Byongeye no gukurwa kwa gatatu bizoba ari ibyo inkumi z'ubwenge, byongeye azoba n'iby'inkumi z'ibijuju, kandi byongeye gukurwa kwa gatatu azoba ari n'ukw'isi. Ni ukuvuga ngo ibiremwa abantu bazobona, byongeye bazokunguka, nta nkeka bazoronka agakiza igihe kristo azobikora, nubwo bo batazoba bahinduwe. Rero mu yandi majambo bo ntibazoshobora kuja mu izamugwa, kuko abazoja mu izamugwa bo inkumi z'ubwenge, abazohindurwa inkumi z'ibijuju zo zizoca mu bubabaro mwinshi, kugira ngo gutyo bezwe. Kandi isi izosigara mu mubabaro mwinshi. Mubabaro mwinshi hazopfa inkumi z'ibijuju, kuko antikristo azobatoteza abice, kandi gutyo hazopfa n'abayahudi benshi byongeye. Kandi ntituzi niba ari cyo kimwe ku 144,000 nabo nyene bazopfa nk'abamaratiri, ariko nyuma bazozuka kugira ngo gutyo babe mu bwami bw'ikimpumbi, babeho nk'inkone z'umwami, aribo bazokorera umwamikazi. Nuko rero Imana ifise byose biteguye neza, kandi yarabishushanyije mu isezerano rya kera. Turi mu gihe aho Imana iriko irahamagara ndetse inegeranya abatoranijwe bayo, nk'uko biri mu masezerano yayo, kugira ngo gutyo dutegurirwe guhindurwa ndetse no kuzamurwa. Rero niba hari utegerezwa kugenda ubwa mbere, ngo gutyo tube twiteguye kugira ngo gutyo tuve ngaha kuri ino si tugana mu buringanire bw'abamarayika, uburinganire bwa gatandatu, aho hari abapfiriye muri kristo bari mu mibiri ya kimarayika. Uburinganire bwa gatandatu nababwiye yuko ari uburinganire, ari ikiringo cya gatandatu. Nababwiye yuko ari ikiringo cy'ubuntu bw'Imana biciye muri kristo kiremwa muntu. Ku bw'ivyo cyitwa ikiringo cy'ubuntu, ikiringo aho Imana ikora itanga ikigongo cy'ikivunga, aho idaharura ibicumuro, ahubwo iratwoza mu maraso yiwe icyaha cyose, tukaba twejeje kugira ngo dukorere Imana. Ni ikiringo c'imbabazi z'Imana, ikiringo tuvuganira kwa kristo, avuganira ikiremwa muntu nk'umuhereze mukuru mu rutonde rwa Melikisedeki. Ikiringo cy'umwana w'Imana muri mpwemu yera hagati mu ishengero ryiwe. Ku bw'ivyo ni ikiringo cy'urukundo rw'Imana rugaragaye biciye muri kristo umucunguzi wacu. Ni ikiringo aho abantu bose bashobora kwakira agakiza ku bugingo bwabo, bizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo umwe gusa bahagije. Kugeza n'ubu namba ntihararangira kino kiringo cya gatandatu. Rero mu yandi majambo, kugeza n'ubu haracyariho amahirwe yo kwinjira mu isezerano rishasha igihe Imana yashyizeho igirana n'ikiremwa muntu. Ni byiza, Imana bibahezagira kandi ikabarinda. Bandanye mugira umuhingamo w'umunezero wuzuye imigisha ya Kristo umucunguzi wacu.
hamwe natwe umukozi w'imana yosefu Benjamin Perez ndetse no muri buri gihugu umukozi w'imana yagenewe kugira ngo abandanye